turacyabandanya na audio ya 23. Ubwo rero mu nkambi rero ubwo nyene mbaho nibereye koseye mu nkambi numva ko ndi umunyamahoro. Rero narababwiye umugabo bari baramutujije, harageze aho wa mugabo bamutuza. Murumva wa mwenye giti yahora ashaka naramwangiye baramutujije. Mugabo bamwe mu bahasigaye harimo na wa mugore yari mukuru w'abasekirite, nawe yaguma agerageza kuntoteza. Mugabo igihe mubwiye bya bintu muri hasere bagahindura, wa mugore yari mukuru w'abasekirite bace bamuhindura bamukura ku izone yakorerako, baca bamurungika ku yindi zone ya kabiri, kandi baca bamugira sister ntiyabakiri mwenye giti mukuru cyangwa umukuru w'abagadiyani. Hanyuma aho nitwa kuko muri hasere bariko baragerageza kugira kumbre banangingire sinzi kugira barabe ku bintu byosubira ku murongo byo mu nkambi bakingire n'abandi. Wa mugore baca bahadugana ubundi wewe twarahuza. Ubwo nyine mu nkambi narahabaye kubera narababwiye ko buri gihe hagihora hagera igihe bakongera bagatora. Ariko nyifiye wa mugabo wanje, uwo mugore n'abandi bamwe na bamwe na wa mukeba wanje bakoze ibishoboka byose baramutuza. Bamajije kumutuza umugabo umwe yitwa Fideli yari umusekirite, amenya imigambi bangiriye kandi bagiriye n'uwo mugabo wanje. Hanyuma araza arambwira ati rero shawa Zipora wewe namenye ko uri umunyengozi w'iwacu, ambwira ikomine yavamwo. Ati rero numva nta nipfuza ikintu cyo kugirira nabi. Ati hari gihe nsanga ahantu bakuvuga ukunuku nkumva birambabaje. Ati rero umugabo wawe uraba uburyo bwari bwo bwose umuburire ntaze mu nkambi. Agishika mu nkambi baca bamufata kandi bazoza kumupfungira mu isa, ntabwo hazoba ingara. Ati kubera bamugiriye dosiye yuko urumva wewe uwo musekirite yari yabyibanye uwo mugore nyene batwara hamwe. Uwo mugore yari mukuru w'abasekirite n'abandi bandi. Ati bamugiriye dosiye yuko ari umusuma, ibyo adandaza ari ibyo yiba mu nkambi, ari ibyo yiba abigura n'abasuma inyuma y'inkambi. Kubera yajanye ne mu Tanzania Kamani Karagwe, hari ahantu hamwe yakunda kuza kurangura, akazana ibigare bishasha, akazana ibiradiyo bishasha by'ibikaseti byiza, mbese yari yaramaze gutera imbere. Ati rero uraba ukuntu ngo muburira. Arabimbarira, amaje kubimbarira ncanagerageza uburyo bwari bwo bwose, natira telefone ndaburira umugabo ndamubwira ati ntuzogaruke mu nkambi kubera barakugiriye dosiye iyo kuza kugupfungira mu isa. Aravuga ati sishobora kuguma inyuma y'inkambi, ati sishobora kuguheba kandi sishobora guheba n'abana banje. Ndamubwira ni nyambara rero ubigira ubizi bakaramuka bagufashe barakujana mu isa kandi je sinzoza kukugemurira. Jewe nari ifise inda imereye nabi bantu b'Imana, nari ifise inda kandi ngira nkinda yo yari imaze nk'amezi 2. Hanyuma inda imereye nabi naravyaye, ariko navyaye 6. Ariko iyo nda yarambabaza, yarangoye kuko sinajya ibyo kurya ibyo ari byo byose. Rero nari nimererewe nabi nguma nzengerwa n'uwo mugabo. Bimwe abadamu batwarinda ubwa mbere igihe namushaka numva ndamwishimiye atakibazo, ariko haje kugera igihe
namubona nkumva ndiko ndasesemwa nkavuga ariko je nkujya namwemereye iki nkumva ntangura kubiganirira abagore bamwe b'abagenzi baje twakundana nturazi ntinarihenze basi ntinararuguyemwo ari n'igihe ndaba ingene atambuka ati nkumva ndasesemwe kubera iki je nemeye umugabo mbese ndamukritika nabi kandi nyene ndamubona ko ari mubi mu maso yanje ko naruguyemo nihenze abandi bakampanura ntisha ntoya shabu ni nacyabaye urabyihanganira ntoya ndanababwira nturazi ubu ngira nzomwigenzeko tuze dutukane niya nkubita nzoce ndamwikura ko ce ndamurega tuce tuvana rero hariho uwundi mu paparaho yitwa Gipara kweri w'umubarozi niwe nawe nabiganiriye n'abandi badamu baravuga ngo hewe uraraba neza ngo ushobora kuba waramuhuza ngo wowe uboneka nk'umuntu ufise inda ngo ibyo ari byo byose ngira niyo ndirikira mu guterereza ku mwana ntabwo ari inda byasigaye yaransesemye shaka kumubona shaka azagenda arondera umugore wiwe basubirane ati basi rero abo badamu bamwe bakankasiringa bakampanura ngo shazipo ngo ni waramuka umwase ngo bazoca babona ko ufise ingeso mbi basi ngo ari wewe ngo byananiye kubaka no ku mugabo wa mbere mugabo nyuma nkaza ndasenga Imana ntariko koko mana nubu koko yo barindi tumaje ntamukunda nawe rero amaze kubona naratwaye inda kuko hari igihe yigeze kubaho haraciye nk'amezi angahe ntatwaye inda bamubwira rero ngo ujya mugore ngo ntimwovyarana ngo kubera ngo ntimwovyarana ngo ujya mugore ngo mbese nyene bankiritika rero yabimbira nanje nkamubwira nishani nanje ndashaka umwana ntiburya je nakwemeye kugira ndabe ko nobona umwana ndakunda umwana aho bigeze ndipfuza umwana basi rero nyamugabo rero ubwo rero nyuma ariko bitangura kunzamo nkumva sinomutuka nyene mugabo ntashaka kumubona numva nyene mbura uko nobigenza ariko ntamwishimiye nibwo rero urumva ko icyo gihe rero baje kumutuza mu nkambi naramubwiye ni waramukuje bakagufata bakagupfunga je sinzokugemurira nifitiye ibibazo numva inditamereye neza kuko nyagihe umugore wiwe wa mbere mukuru yari yabyaye afise umwana w'uruyonya ndanamutangariza ati burya rero nanaka yabyaye umwana w'umuhungu basi kandi uwo mugore wiwe naragiye kumuraba n'ukuri ndamushira n'ibintu byo kumuhemba nyene kuko je numva ndamukunda numva umenga twokwibanira neza hanyuma umugabo rero acaya mu kuguma mu Tanzania rero iyo ndayiragumira nzengereza kuburyo bana b'Imana nateka ibiharagi nateka imboga z'ibiharagi imikubi canke se umushogoro nkawuterera mu munyu utagiramo amavuta nkaja ikiyiko kimwe saa sita nkazongera kuja ikindi kiyiko saa sita bukeye najya ikiyiko kimwe canke ibiyiko bibiri by'umushogoro uri mu munyu ndakaraza ta kindi kintu ivyo nibyo byari bintunze ndagenda namba sigara kwigufa gusa abantu bakaza baratwenga ngo wamukose wo muri bega tatagwaye sida hanyuma igihe kimwe bagiye mu nzira aho ku mudamu w'inshuti yaje yitwa Florida naravuze ko hariho abantu ntaramara kuvuga uwo yitwa Florida nawe yaba muri iyo village ya bega tatu yari mugenzi wanje cyane ni nawe nari aho igihe bari bashatse kumisumu niho nari narabwiye wa mwana wanje ko azoza agenda kujya naramubwiye ati umwana wanje azoza umugabura umuha ikintu icyo ari cyo cyose ashaka hanyuma uzoze wandika ahantu umbwira kugira ndaguha amahera ati nta kibazo nta nubwo yansaba amahera abonye umwana wanje yamufata nk'uwe nyene akamugaburira akamuha utwo ashaka twose basi rero uwo mudamu rero biramubabaza ubundi munsi rero yaraje arambaza araza yumvise hariho umugabo umwe yabiteramo inkuru abandi cyane yuko ngwaye sida hanyuma wamumamara umunsi umwe araza aranganiriza
nkasiringa ngo shaheve ngo narumvise ngo kunuku ngo none gasha uba wumva bimeze gute wumvise ikimbwiza ukuri ngo ugwaye sida ngo kunuku ndamubwira ni shaforo Jesse ngwaye sida kwe ni kubera ariyinda ngo sha uzogende basi kwa muganga bagupime wipimisha urabe ati umenye ningene ni nukuri Jesse ngwaye sida nta sida ngwaye je ndi mukozi wo kwa muganga abagwaye sida ndabazi kuko umuntu akorera no mu nkambi n'ababa mu village yanje n'ababa mu village nakoreramo narinze abantu bagwaye sida kandi hariho n'abanyizera bakaza bakambira amabanga yabo mwibanga kugira ashobore kubafasha baze bararonka mutuntu two gupfufaza kwa muganga harimo n'isoya ndamubwira nurazi ngo tugende muhira je ndakwereke igipande cyanje mpimishiriza kwinda kwa muganga ndakwereke n'ibipimo byanje kuko nubu ndanabifise kuko narinzi ibyo bandika ku muntu basanganye sida n'ibyo bandika ku udafise sida rero ndagenda namwereka nteraba rero jewe nuwatinye gutora igisubizo twarandika ko 6 je rero ndagenda namwereka nterero jewe izinire zirita zuko bampimye bagasanga nta sida ngwaye ngo ariko ngo ubukweri ngo ni nukuri ndakubwije ukuri je nta sida ngwaye ati iyi ndaraba nta kindi kintunza atari umushogoro abandi bagore batagira ibintu iyo batwariye inda batwaririza inyama n'imice mugabo jewe ndasenga Imana yompa ngo ntwaririza inyama n'umuceri byarasa basi rero uwo mumama rero asubiza umutima hamwe iyo ndayibanaho inzengereza mugabe imaze kugera mu mezi 7 bitangura gucureha ku buryo nashobora no kunywa kagwa gasosera nkajya n'akanyama kokeje ibintu nari umunyamafaranga urumva naravuga ati iyo banari ntwaririje inyama n'imiceri basi hanyuma rero narabaye ngaho wa mugabo wanje yagumiriye hahandi mu Tanzania wa mkeba wanje nawe yagumiriye iwabo usibye ko hagaze igihe nyene yipfuza ko yari kuba yasubiye iyo umugabo usibye ko umugabo atarakiri mu nkambi mugabo kabisa aje kwa muganga naramwitaho noneho icyari cyo cyose naragerageza kumwitaho nkamwereka umutima mwiza hanyuma jewe rero narahavuye ndanduka ndavyara njyana umwana w'umuhungu basi umwana w'umuhungu hageze igihe uwa mugabo wanje icyo gihe umwana yarafise nk'amezi 2 canke n'imisi yaramenye ko navyaye kubera ye naho yari mu nkambi yaranyandikira gakete akandungikira nk'ikete hanyuma kandi na wa mudamu barashira ko zamaneko wa mama yaguma ankurikirana baguma bashira ko zamaneko ko no bangenda inyuma y'inkambi kuvugana n'umugabo rero n'ikindi gihe ngo haduka igihuha yuko ngo no banagiye mu nkambi ngo narenze inkambi ngo nkaza kuraba uwo mugabo wanje ariko nyene baza kugundura ko je ndi hagati mu nkambi uwo mugabo yari yatanze iyo nkuru aramaramara hanyuma kandi kubera ko nari isigikiwe na wa mwenye giti yitwa Savimbi n'abandi bamwe nyaratatoteza ryari rikindi ko nkuko ryari riri imbere nari nibereye amahoro baravuga ati uwo mukose wa B3 sinzi icyo bamushakako basi rero ndaba ngaho rero umugabo yigeze kubaza agashaka nyene ngo duhunguke aranyandikira makete ngo duhunguke je rero nari narase guhunguka ariko nyuma nagerageje uburyo bwari bwo bwose umugore mukebanje ndabahuza neza abariwe ahunguka arataha ndanandikira ikete umugabo ndariha muramwanje naripfunze ti muzori muhe muramwanje agiye ajanye n'uwo mukeba wanje ndandikira umugabo ti uzufata umugore wawe neza n'abana bawe
jewe wumve ko naho nohunguka ntazoza iwanyu, kandi nta kibazo ndazi ko twabyaranye umwana, ariko ninazohunguka nzogenda iwacu Ngozi, ntabwo nzoza iwanyu mu Kirundo. Ni basi ubwo rero umugabo amaze kubona iryo kete yarababaye, ariko nabwo sinoja muri byinshi. Gusa je ndashima Imana ko nabahuje n'umugore, ariko usibye ko no mu Burundi umugore nyene bitakunze ko bagumana, no wa mwana umugore yahungukanye yarageze harapfa, hanyuma aza kugaruka no mu nkambi ku bavyeyi biwe, asize wa mwana wiwe wa mbere amusize kwa se. Nicyateye ingorane uwo mugore yari mukeba wanje, umugabo akiri umusore yari afise umukobwa bari baratoranye nk'inkumi n'umusore, ngo bamubyaranye rimwe n'umwana akiri mutoya, niho haciye hatera intambara 93. Baca rero barasanzara mu guhunga, umugabo acaza mu nkambi mbere, aca bandanya jango za Karagwe muri Tanzania, rero batazi ko akiriho, bazi ko yapfuye. Hanyuma rero umugabo agumirira iyo za Tanzania, ubwo nyuma agarutse mu nkambi niho yaje gutora wa mugore yabaye mukeba. Umwe wa mbere nawe ari mu Burundi, nyimba nyuma yarashatse umugabo n'ibindi nuko. Urumva rero umugabo amaze guhunguka na mukebanje agahunguka, umugabo yaciye yongera umwe wa mbere nawe ngo bagerageza guhuza, bica bituma hagati y'abakeba babiri bitaba byiza. Mu gihe jewe wa mukeba wanje twari kumwe mu nkambi, yageze aho yipfuza ahubwo ko je notaha nkagenda uwo wa mbere tukamwegezayo, kuko bose umugabo yababwira ko akunda jewe, kandi ko kuko nyene n'umugabo aza guhunguka yarabinshishije ko. Hanyuma nyene ndamubwira nti rero ujya nawe ntigoreka kutamutahana, nta ngorane, yari yabisabye turabyumvikana, kuko umugabo we yavuga ati reka dutane twese. Jewe kubera ko yavuga ati narize, kubera Imana imbabarire umugore mukuru, uwo mugore yitwa ko ari mukuru kuri jewe, urumva ntabwo yoba yarize ibintu nk'ibintu byo kudandaza n'ibindi, canke atari yarigeza canke mu ishure. Jewe rero umugabo akavuga ati wowe uri umugore aciye ubwenge, uzi kudandaza ziki, wowe uzodandaza umererwe neza, abandi ujya wundi nawe azokora mu bintu by'imirima, ibintu nk'ibyo. Ati nta kibazo, ariko je nashaka ko yo mutahana, nari namaze kumva ko je ntashobora kuja handi, nzihungukira ngenda kwa Ingozi wacu, ko niyazoba ashaka azonsanga iwacu Ingozi tukabanayo, akagura yitongo canke iki, ariko ntazoja mu Kirundo, yari umunyamukirundo. Hanyuma nkiri no ngaho, oya nzobigaruka ku kindi gihe. Basi rero mu nkambi ndahabaye uko, wa mukebanje yarahungutse, jewe nanje narisigariye mu nkambi. Nibwo rero haronke, urumva mu nkambi hagumye haba amatora, uko imyaka 2 iheze bagatora, nta wundi mukose yanje imbere, nije n'abakose mukuru. Hanyuma kandi mu nkambi abantu bari bamaze kubona ko abagore aribo batwara neza gusumba abagabo. Mu nkambi hari hasigaye haba amatora, ugasanga mu mavilaje yarenga 20 hafi nyiranga amavilaje yarenga 30, ugasanga harabonetse abagore barenze 8 canke 7 batwara amavilaje ari bamwe bakoze, kandi batowe ku rwego rurerure. Abagore rero twara abanyamahoro, twaratwara neza. Basi hanyuma haje kugera igihe narabyaye wa mwana, ndumva yari afise amezi 4. Mu nkambi baza kuvuga ko hasere ivuga ko ikeneye abantu 10, 5 bavuye mu nkambi ya Rukore ya mbere na 5 bavuye mu nkambi ya Rukore ya kabiri, bakazotujana i Burundi, gutembera i Burundi, kugira tuzogaruke mu nkambi tubwire bene wacu ko Burundi bumeze neza,
kugira bene wacu biyumvemo gutaha. Bakaba bariko barashaka abantu bava mu ntara ya Ngozi mu makomine atandukanye. Baravuga rero ati nukwiyandikisha. Jewe rero ca ndiyandikisha ko ndi umurundi kazavuka muri province ya Ngozi, komine Mwumba, muri zone Gatsinda. Basi hanyuma barabitanga muri Hasere, babitanze muri Hasere. Nubwo rero Hasere rero yarabishira ku murongo ikabiraba. Jewe rero na kubera barinze babona muri Hasere barantoye izina ryanje, baratora n'abandi 5 muri Rumasi na 5 muri Rukore ya mbere. Ndumva kwaruko Hasere rero itujana i Burundi gusura i Burundi. Ariko ngarutse inyuma gato, ababyeyi banje bari barapfuye, bari baritavye Imana. Aha ababyeyi banje batari bwapfe, Hasere yari yarigeze kumva za nkuru ziwanje igihe baza kunkura mu nzu bagende kunyitsa. Hanyuma Hasere irandondera bashaka kumpungisha ngo bankure muri iyo nkambi, ngo ndondere na bamwe bagomba kutwica hamwe. Ariko barabinyumvisha, je ndavuga ati sishobora kuja handi hantu, sishobora kuva. Njewe papa na mama bari Burundi, barakize, bameze neza, amahoro aje nzitahira. Basi rero nanka kwemera ko banjana mu bindi bihugu. Sinarinzi byiza biriyo, mbese kubera ko mama na papa n'umunabi wacu nabona ukuntu bari barikiriye, nasenga Imana yuko hoza amahoro nkitahira. Basi rero urumva rero nta gaciro nari narabihaye byo kwemera ko bonjana handi hantu. Rero icyo gihe muri rumva harageze aho papa wanje yapfuye, kandi bana b'Imana nuko noja muri byinshi. Papa wanje yarapfuye, nayobewe kumenya ibyo ari byo, ariko nari nabyeretswe. Mbona isandugu ipfutse igitambara cyera, mbona abantu bayikikuje bariko bararira, nanje ngo numva nyene mfise agahinda nihweza. Nkabonamwo ko harimo n'abonzi, kumbe papa yari yapfuye mugabo sinabimenya. Barabicisha no ku maradiyo y'u Burundi, abantu hariho n'umuntu yabyumvishije mu nkambi arabimbwira ati, kuko nanje icyo gihe hari mu kwa 12 naratahije kuri radio Kwizera ntasha ababyeyi banje. Kumbe ubundi muntu nawe yumva arambira ngo waratahije ngo abantu mu Burundi, ngo ariko ngo nawe umenga barakubikiye ngo ko ari umuntu yapfuye w'iwanyu. Ntindese ngo umenga papa wawe yarapfuye ngo barakubikiye. Ndabantu ni ibyo ari byo byose ni marume. Njeca niyumvira ko ari marume yapfuye.